Reka asubire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza. Reka mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatangurira mu gisata ca politiki. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, kuri ubu ngubu biravuga ko yaba yatorokeshejwe. Uti bigenze bite rero? Uhagarariye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo biravuga ko ari we yaba yamutorokeresheje, kuri ubu ngubu akaba yamaze kujabuka igihugu. Nimuje kandi hariko haravuga ko hoba hariko harategurwa umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo ndetse yarafise urugendo aho yari kuja mu gihugu c'u Bufaransa, yitabiriye inama yo kurabira hamwe ko umutekano uhagaze nga mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba ari inama rero yari kuba iyobowe n'umukuru w'igihugu c'u Bufaransa Emmanuel Macron, ndetse yari kwitabwa n'abandi bakuru b'ibihugu bitandukanye nka perezida w'u Rwanda Paul Kagame, perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri rero Ndayishimiye biravuga ko yaba yasubitse urwo rugendo bivanywe nuko ngo hari umugambi wateguwe wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido, turagaruka atuyabashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, ngaho abantu basaba ingurane bariko baragabishwa ngo baze baritonda babanze basome neza ibikubiye mu masezerano. Naho mu yandi makuru abantu ngo birara mu mashamba bakabandanya bayatema, kuri ubu ngubu hafashwe ingamba z'uko hoba hagiye gushirwa ko amakamera ngo kugira ngo bakingire ibidukikije. Naho mu yandi makuru nuko mu gisata kijanye n'ubuzima cyangwa se n'amagara y'abantu, ngo abakenyezi n'abana kuri ubu ngubu bariko barasabwa ko boba bagiye gukingirwa. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje uhagarariye ikigega ca leta. Naho ikigo BBN ngo ntigitahura ingene Obuha yahagaritse ibikorwa byo kubaka inyubakwa yaco ngo itanasiguye imvo yabiteye. Aya makuru nandi yose ni mu kanya ku buryo bw'idonido, turagaruka tuyabashikiriza. Uburyo bw'idonido rero reka dutangure amakuru yacu mu gisata ca politiki, aho uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yaramaze iminsi arwariye mu bitaro by'akarere ngaha Igitega. Akaba rero yarajanywe mu bitaro kwigenekerezo ry'icenda Gitugutu uyu mwaka, aho byavugwaga ko atari ameze neza. Alain Guillaume Bunyoni yari yapfunzwe mu mwaka wa 2023, akaba yari yafunzwe yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Sivyo byenyene kuko yanagirizwaga kuba ariko aranyonora amatungo y'igihugu. Alain Guillaume Bunyoni yari yapfunzwe agatirwa gufungwa ubuzima bwe bwose. Mu minsi yeze rero ubuzima bwiwe bwari busa naho buri mu kaga, nibwo yajanwa mu bitaro byo ngaha Igitega kuvurirwayo. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu, kuri ubu ngubu uhagarariye igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo biriko biravuga ko yaba yamutorokesheje amuvanye mu bitaro byo ngaha Igitega, akaba ndetse yanamaze kujabuka igihugu. Naho mu yandi makuru ngo abantu basaba ingurane mu mabanki ngo baje barabanza gusoma neza ibyanditse mu masezerano, aha niho ngo bazokwisanga bariko barariha amahera batazi imvo yayo. Iyi ni ingabisho yatanzwe na bamwe mu bakorera mu bushikiranganje bw'ubutungane ndetse n'ubudandaji bwari bwaserukiye leta y'u Burundi mu nama ibanki nkuru y'igihugu BRB yari yatunganije kuri uyu wa 29 Gitugutu uyu mwaka mu nyubakwa za Eden Garden Hotel mu gisagara ca Bujumbura, aho yari yakoranije amabanki y'ubudandaji, amasentare ndetse n'abandi basanzwe bakorera muri ico gisata bigira hamwe, ndetse muri ico gisata bigira hamwe ibibazo bihanze ico gisata n'ingene bo bitorera inyishu. Umwe muri bo yagize ati hari aho umunywanyi yaka ingurane y'imiliyoni 10 z'amarundi nk'akarero, akaba yizeye ko azoriha inyungu ya 10%, gutyo akagenda azi ko azoriha imiliyoni 11, ariko hagera kuriha
akisanga arishe nk'imiliyoni 17 bivanye n'ibiri indani mu masezerano. Hageze kuriha kandi ngo bigaca bivyura amatati kuko ngo abuze aho akura amafaranga ariha, ingwate yiwe igafatwa, imanza zikaba zirabyutse. Bahamagara kandi abaka ingurane kuja ngo barabanza gusoma bitonze ibyanditswe mu masezerano, ngo batabitahuye neza bagatahana izo mpapuro kugira ngo bazihe abo bizigira babatahurire ibirimwo, kugira ngo baje barasinyira ibyo bazi neza kandi bashobora akwemanga. Babibuza kandi ko aho ngo usinya haba handitse ngo lui approuve, bisigura ko ngo wabyisomeye neza kandi wavyemeye. Rero ngo naho uja kwitwara ako kantu ushobora kugatsindishwa, ushobora kugutsinda. Rero ngo nimureke kwihutira kuronka ayo mafaranga y'ingurane, ahubwo mwitonde musinyire imbere, mushire imbere gukora ibitegereka. Ariko kandi banahamagarira amabanki nayo kutaja iranyegeza ibintu nyamukuru biri mu masezerano no mu kuvyandika mu ndome zitaboneka neza canke abantu banyegeje ahantu hanyegeje, ahubwo ngo bayasaba gushiraho igisata kijejwe gusigurira abanywanyi buri kantu kose kari mu masezerano y'ingurane imbere yuko abanywanyi bayasinyako. Abitabiriye iyo nama bavuga ko hari abakiriya baja mu guhenda amabanki bakagwatiriza amatongo incuro zibiri canke zirenga, bifashishije impapuro z'amagendo canke iz'ukuri, ariko bakaja kubesha mu gisata ntunganya matongo ko izo mpapuro bashaka kuzisubiriza kubera izindi ngo ngo zabatakaranye, kumbe bashaka kuzikoresha mu gusaba irindi deni. Aho ngaho ngo hari naho usanga umunywanyi atunze karangamuntu zirenga imwe akaja arazikoresha mu gusaba ingurane ahatandukanye, bigaca bigorana gusuzuma ivyiwe. Mu kurwanya ibyo gukoresha akarangamuntu mu buryo butari bwo, basavye leta kwihutisha umugambi wo gushira ico gisata mu buhinga bwa none no kuzana akarangamuntu yo mu buhinga bwa none, ku buryo ngo bizokoroha gusuzuma nimba koko karangamuntu ari y'ukuri canke ari iy'amanyanga, kandi ngo byofasha abatanga uburangamuntu kutongera karangamuntu uyisanganywe. Naho ngo abantu bahonye amashamba baragabe, ngo hagiye gushirwa ivyuma bicungera umutekano, camera de surveillance mu mpongore kama cyangwa se amashamba cimeza. Uzofatwa ariko arayonona azohanwa vy'akarorero. Ico ni kimwe mu bikorwa bizorangurwa mu mugambi dukingira ibidukikije ugiye kurangurwa kuva mu mwaka wa 2025 gushika 2027 mu mpongore kama cyangwa se amashamba cimeza za Kibira ndetse na Rusizi mu kigo c'igihugu kijejwe ibidukikije mu Burundi OBP gifatikanyije n'ubumwe bwa Buraya, ubuserukizi bw'ingoma y'Ububirigi mu Burundi, ikigo c'ubumwe bwa Buraya kijejwe iterambere PNUD hamwe ndetse n'ishirahamwe BSF. Hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ico kigo catunganirije kuri uyu wa 28 Gitugutu y'umwaka mu nyubakwa z'icicaro c'ubumwe bwa Buraya mu Burundi mu ntumbero yo gutegura indwi yahariwe imigenderanire izohimbarizwa iteza n'ishamba
izohimbarizwa iteza mw'ishamba rya Kibira kuri uyu wa 30 Gitugutu uyu mwaka nyene, no mu gushira ahabona ibizorangurwa muri uwo mugambi. Muri ico kiganiro kandi Berkimas Hatungimana, umuyobozi mukuru wa OBP, yagize ati hari abaja muri ayo mashamba bagiye kuharima, kuhaca ibiti, gucukura amabuye canke ubundi butare busanzwe buhari, abandi bakaja kuharonderera ibibatunga, abandi ngo kuhonona. Ivyo bikorwa rero ngo bica bihasiga ibihomoka, bigatuma ayo mashamba yononekana. Abandanya agira ati twaciye dutangura kuhashinga uburimbi kugira ngo buri muntu akorere imigambi aho hantu abone akarimbi ntarengwa. Ivyo vyuma byo kubihinga bwa none, camera de surveillance, bizoba binyegeje ku buryo uzobisuzuma azoba yiyicariye ahantu akabona abaje konona bose akabafatisha, maze akabashikiriza inzego z'umutungane kugira ngo zibahane. Ikindi kandi ivyo vyuma ngo bizofasha gusuzuma neza abakozi, maze ngo baje barahembwa ivyo bakoreye, ndetse n'akazi gakorwe neza, kuko avuga ko kugira ngo umukozi bamuhembe azana raporo y'ingene ibikorwa vyiwe biba vyaragenze. Rero ngo hari aho ngo bahemba ntibabimenya bagaca babahemba batazi nimba koko ibikorwa vyarakozwe canke bitakozwe, kuko ngo bataba bafise ubushobozi bwo kubasuzuma. Avuga kandi ko hari n'abegereye ayo mashamba baja kuronderayo ivyamwa, ibizinu n'ibindi bafungura, gutyo ngo ibikoko vyo kwega ba mukerarugendo bigaca bibura ivyo bifungura. Avuga kandi ko abo baca bahabwa ubuzi bakora muri ayo mashamba, bagatuma baronka amafaranga, bakabashingira imigambi y'ingene borima ivyo vyuma n'ibiterwa mu mirima, ivyo vyamwa n'ibiterwa mu mirima ya iwabo, maze ivyo mw'ishamba bakabirekera ibikoko. Ikindi kandi abantu ngo baguma bubaka baduza inzu zigeretse aho ngo bagakoresha ibiti vyinshi cane, ibindi bakabitekesha. Duhimiriza abarundi kwijukira gutekesha gaze, nayo abubatsi bagakoresha ivyuma canke na rirya ngo vyakorowe ikori. Yashikirije kandi ko inzu zo muri izo mpongore zikunda guhura n'imyuzurira, bigaca bituma amazu ingenzi zoshikiramwo abomoka. Aca avuga ko muri uwo mugambi bategekanya kubaka inzu zifise impome zishobora kurinda imyuzurira, ingene zibandanya zironka amazi zishimikiramo. Ikindi kandi ngo harategekanywa inyubakwa zihuye no gutunganya neza ubukerarugendo. Harahamaze kandi kuboneka kandi ubwato bwa kijambere buzofasha mu gutembereza ingenzi mu mazi ya Rusizi gushika muri Tanganyika. Muri uwo mugambi ishirahamwe BSF rizofasha abanyeshuri gutahura ingene ibidukikije bikingirwa, aho kandi ngo biciye mu migwi y'ibidukikije izoshirwa ku mashure, bazobisubutsa ivyo biga muri ico gisata ngo babitsimbatazemwo biciye mu dukino, ndetse no kubatembereza mu bibanza bitandukanye by'ibidukikije nko mu mashamba acimeza n'ahandi hatandukanye. Pascal Ledroit mu migambi ajejwe mu bumwe bwa Buraya harimo ndetse ibidukikije, avuga ko ayo mashirahamwe yose
yiteguriye gufashanya na leta y'u Burundi mu gukingira ibidukikije na cane cane mu guhagarika mu buryo bwiza iduga ry'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika. Yavuze kandi ko biteguriye no gufashanya mu gisata c'uburimyi na cane cane uburimyi bw'igiterwa c'ikawa co kwizanira Uburundi amafaranga y'agaciro. Reka tubandanye amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Ibyo kuvuza abana n'abakenyezi bibaruka ku buntu ngo bikwiye gusubiramwo. Byashikirijwe n'umushikiranganje Alain Ndikumana haramutswa ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ari kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 29 gitugutu uyu mwaka, aho yari umutumire mukuru mu nama ashinga amateka. Uyu aramutswa ubushikiranganje bw'ikigega ca leta avuga ko umugambi wo kuvura abana ku buntu badashikana imyaka 5 ndetse n'abakenyezi bibaruka ku buntu bikwiye kwigwa gushasha, hagafashwa abadafise uburyo bukwiye kuko ngo biboneka neza ko bitwara amahera menshi leta kandi ngo hariho abari bashoboye kubyikorera. Nyabuna ngo harakwiye uwundi mwihwezo mushasha kubijanye n'uwo mugambi kugira ngo hapfume harihirwa abababaye cyane gusumba abandi, les vulnérables. Alain Ndikumana aratanga akarorero agira ati ego ni sinanka umugambi ariko naho ntayafise gusumba abandi, sinumva ko jewe nk'umushikiranganje umugore wanje ko akwiye kuvyara ku buntu, umugore w'umukuru w'igihugu ngo avyare ku buntu ndetse n'abandi. Hakwiye gushirwa imbere bamwe bato kuko nibo leta ironderera ineza. Yongera ko ngo hakwiye gusuzumwa neza uwo mugambi kuko ngo nta muco nyawo uri muri uwo mugambi. Nikimenyamenya ngo bitwara amahera menshi leta, ariko usavye amafagitire ibitaro bakaguha detaye usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ico nkomeye nuko kuvura abana batarashikana imyaka 5 hamwe ndetse n'abakenyezi bibaruka ku buntu ngo ari umwe mu migambi itwara amahera menshi muri leta y'u Burundi. Ni umugambi watanguye kuva mu mwaka wa 2006 ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, itegeko rifise inimero 100/136 ryo kwa 16 ruheshi 2006. Naho ikigo BBN ngo ntigitahura ingene Obuha yahagaritse ibikorwa byo kubaka inyubakwa yaco itabishiguriye imvo. Nkuko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Samuel Ndayiragije, aheze igihe kinini ishirahamwe Obuha ryarahagaritse ibikorwa byo kubaka inyubakwa nshasha y'ico kigo kandi ngo ritigeze risigura canke ngo rimenyeshe imvo nyamukuru. Hari mu gihe kandi haramutse hari indwi yahariwe gushira ahabona ibikorwa journée portée ouverte. Abishikiriza mu kiganiro n'abamenyesha makuru, Ndayiragije yarerekanye ko Obuha ariyo yari ifise mu minwe ico gikorwa. Kubwiwe ngo ntibitahuritse, ngo hategerezwa kubaho insiguro yerekana aho ivyapfiriye, kandi ngo hari hashizwemwo miliyaridi zishika 5 zo gukurikirana ico gikorwa. Akerekana kandi ko ubu ngo ibikoresho bimwe biriko birononekara, bimwe birirwa ingese, kandi ico gikorwa catwaye miliyaridi nyinshi igihugu. Bishobora ngo no gutuma n'ivyari bimaze kubakwa bizosambuka kandi byatwaye uburyo bwinshi. Aho kandi uwo muyobozi asigura ko hampande y'iyo nyubako ngo nta bafise bategerezwa kuba barujuje rwabo, ngo basanzwe banafise ubukene bw'ibikoresho byo muri laboratoire ndetse n'ibindi byankenerwa. Ku ruhande rwa Obuha, ikigo kijejwe inyubako za leta Leonidas Nibigira akirongo yavuga kandi ko BBN cabituye, agira ati baratwituye kandi inzego zibijejwe ziriko zirasuzuma kugira ngo zerekane aho ibikorwa bigeze n'ibisigaye, kanyuma
duheze twumvikane ingene bizobandanya, akaba yabishikirije ubwo yariko araganira n'abamenyesha amakuru. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari turashikiriza kuri iyi saha, dusozerere ngaha, turaza gusubira mu makuru haraza kuba agezweko kuri no muri shakuru yanyu kuri Channel Rudende ya Isange TV.